Ace tunabandaniza ko naka kantu ubona yuko Sadbi yaje kwishura Big Fizzo kuri playing ya sound kuri ya video Big Fizzo ya postinze ati ayi nkuru nitwayigira igiporo oya tubandanirize ko tuyigize igiporo yonyoha gusumba oya kaye twe tubaha exclusivity yaje kuyishura ati turi 2025 ivya 2016 bireke ubizana gute playing the sound playing the sound kubera yuko abantu bacu ikintu kimwe gusa cyo kubamenyesha buri munsi nabihuha tuvuga jamais twego ubundi ikintu dukora hari umuntu wigeze kumbwira ikintu ngo nsanga ibintu yavyitiranije twebwe turi abamenyesha makuru tukaba n'aba analyst tarabizi sinibabizi turimwo byinshi niyo mpamvu bugerekana babwira ikirimwe mu dukurikirana ndamutse nje nkagura ngo naka yakoze ibi nibi sinjire ku comment we ntugara ko twumviriza ndabizi siko bimeze acha mvuga ati bape ariko rero ikintu kimwe ndabashimira nuko baba bahari ariko tubasabe genda mukora share musangire inshuti n'abagenzi please kugira ngo kubera yuko buriya tugizwe n'abafana aba bafana rero badashizemo inguvu badufashe gusharinga nta uzamenya yuko mu Burundi entertainment industry ifise abakozi beza ifise n'ababikoramo kugira ngo bigende neza nta uzamenya yuko ariho aba promoters nimege mwatwubatse mushobora no kudusambura niyo mpamvu tubasaba kutuba hafi buri gihe dukora ibintu bisharinge mutubire uko muvyumva nuko muvyakira reka playing this sound abantu bakurikirana urubuga rwa Facebook ko ni nkuru ni post Sadbi yakoze morning bona yuko imaze ko amasaha navyose ndayisanga ko ndavugane bya bintu byakomeye zo kwigana inoti biramusha bona ko le 20 août navuga yuko yayipostinze today ni post isa n'iyindi post yaciye apostinga ko haruguru usa no kumenga hari ibintu batari ko baratahura neza wama connection yahugambaniye nkufa oya Jenny bon reka ndayibashiriremo iyi sound abantu muri kuri FM kumbure mutashoboye kuba mushika kuri nabo tubakwakwanya burya ngo baragoye kwa mushobora kuba mutashitse kuri Facebook namwe muvyumve mwumve Yeah, it's your boy Sadbi, Mr. Kiddy Sese. Nimekuja kuachana, okay? Tulimo 2025. I'm big. Nidirimbo Kiddy Sese. Number 1 song, okay? Nunza nina mateka hivyo wakoze muri 2016. Okay? Now it's my... Tubibutse gato yavuze ati ntunzanira amateka y'ivyo wakoze muri 2016 twarababwiye yuko ijya video canke ijya show yo kugurura shane hariya mu gihugu cy'u Rwanda yabaye 2016 ico gihe indirimbo 2015 muri December yari yasohotse indirimbo yitwa Indoro Big Fizzo yakoranye na Charlie na Nina cyo gituma Sadbi avuga ati ntunzanira amateka ya 2016 turi muri 2025 bisigura ko yariko yishura kuri ijya video ya Big Fizzo kabisa icyakabiri dukeneye generation ziba inspired kuri bimbira za Arena London kuza masale Europe komakomeye na America n'ahandi nk'aba Burna Boy not like you ikindi nacho ufise indirimbo ifise 30 million but this summer kisese break you yagusubije ruguru ikonungika kubera show zose Mr. Chris yazitwaye izo views zarezo kumariki niwe seko yogi mutondera igitoro cyari wagira ko ndumustar. Thank you so much. Sadbi jamana vurugana sana kwani Mika ubutumwa wabwumvise ubutumwa wabwumvise ati indirimbo yagushikanye ruguru ariko ndiko niyumvira ubu butumwa kumenga buragaruka bwinjira no mu butumwa bwa DJ Fernand babyita gutera ibuye rimukica zibiri navyumvise ariko nagomba niyumvira none kuko kukano yavuze 30 million z'amavisi canke
nyine yavuze ma 30 million rega ya Fernando ari ku rubuga rwa YouTube afise ageze mu 30 million ntavyo warutse ageze muri 30 million numbe ko bihura birahura ageze muri 31 million kandi Sadbi ari munsi ya DJ Fernando uno munsi bisigura yuko kuko DJ Fernando ageze muri 32 million urazi ikintu cyengwako aca avuga ati zikintu nguyeko yagusubije naho ufise izo 30 zagusubije ruguru aca yongera kandi kanati iyo nibutse ko ndi ko cyangenda gutondera igitoro nibagira ko ndumustar nibagira ko ndumustar aka kantu ntigasana kandi ko muri bank na Mr Celeb sawa agiye gutonda muri bank ngo nikibazo how much watwayeyo numira hera tuzoyisesangura mpaka bugeza ibintu birangiye okay tuvuge rero yuko Sadbi ariko yishura Big Fizzo yongera yishura na DJ Fernando yabikoranye ubwenge bwinshi afashe n'umwanya wacu wose arawumaze umwanya wacu arawumaze Sadbi ibintu byagarare no kuvuga no mu Sadbi yishuye DJ Fernando na Big Fizzo bose yagiyeko ariko kuca Big Fizzo twarakivuze twaravuze tuti kuba yarapostinze kajya kantu akavuga amateka yakoze 2016 bisigura yuko Sadbi nawe ashobora kubitahura mu masegonda makeyi mugabo rero bwana Drizzy banza uvuge icyo wagiruvuge mu masegonda makeyi gusa uvuge mbega kaya kantu karashobora gutuma Sadbi yumva umenga yogabanya kariro kubera kajya ka video akumva yuko ese twokwitega uno munsi yuko Sadbi nawe dushobora nko mu myaka iza kuzomubona turavye speed ibihugu biriko mu muziki twokwitega yuko Sadbi nawe tuzomubona igihe kimwe yahamagawe kugurura ihiganwa nkarije canke muri event ikomeye yagize ati muri 2025 tugezemwo dukeneye kukubona wujuje arena za London nkaba Burna Boy ndakwibutse ko afise show hariya Belgique kandi bavuga yuko ari no muri sale nini ikunze kuberamo n'amashow akaze akagutusha tugaruka kuri kandi show yahamagawemwo siwe yayiteguye Sadbi nta bushobozi bwo gutegura show hariya okay ikibazo ni yaba na Burna Boy nta bushobozi afite bwo gutegura show hariya n'abantu baje hamwe nka team bakabyiga ko bakarondera aba sponsors bakabikora kibazo Sadbi afise aga Sadbi reka mvuga ukuri cyane ni mbeshe vuga ukuri havura yidoga ngo namuvuga ibintu amabanga turayabika uzi kibazo Sadbi afise Sadbi burya amaze nawe ari mu bantu bamaze kubyonga ibintu by'isi by'aba boss okay mu myaka yahera ku bantu bazi ibyabaye hagati yiwe na Pole hagati yiwe na Wanda hariho n'undi mujama wo ngaha mu Buyenzi kama alikuwa na kama nimba ari kama ni Salim kama ni nani sikumbuka jina lake ariko nk'ubu yo nkuru ndayivuze uko arayibuka uri bwigihe asohotse indirimbo yiwe na Dolly Sax Sadbi hii story ikumbuka au ikumbuki Linda Lacosta ndaza kandi kumeza araza kumumbwirira kano kana aza kumbaza kwa kibuka cyangwa takibuka muri jya myaka hari ibintu bya pararanganye yagiye kubera iki kubera folie de grandeur Sadbi yari yagize urumva iyo folie de grandeur Sadbi yari yagize muri jya myaka niyo hari ibintu bimwe yagiye yonona bituma Sadbi hari aba boss bamukura ku cyizere ariko ubu ndabona ari umuntu ameze neza baraye bagaruke nicyo gituma bimusaba gusubiramo kubaka team iri strong itahura what is music itahura business y'umuziki bien nawe yibuke yuko platforms ziwe digital platforms ziwe ziracyakeneye vibe ibiharuro kugira ngo baze kumwizera uyu munsi bamuhamagaye Belgium ari kumwe n'undi muririmbyi akomeye uriya mujama afise subscribers barenga 600 kuri YouTube sivyo yitwa Kosi no muri Cote d'Ivoire mengo niba atari Cameroon Ivoirien Camerounais muri ibyo bihugu bibiri katira amateka yiwe yaririmbye indirimbo yitwa ariko kandi ndakwibutse yuko ku ma digital platforms
imba nihenze ni ukubera ntaherutse kuraba ibiharuro ujya musana uno musi indirimbo afise ikunzwe yaririmbye agahuzu ko musi gasuve uko bakita buri muntu ndaza arabizi mu gifaransa urumva uno musi Big Fizzo ari imbere ku ma digital platforms yose ku ma streams ashobora kuba ari imbere ikibazo reki yari niki uziko kingorongoro hari umwaka yaswe wose kubasumbya ariko nawe sinzi ibyo yabyonze birangira byose bibaye ikibazo kuri hari album kingorongoro afise iyo album ndi sure neza yuko amafaranga yinjije none musi kingorongoro aracyayajya ego kabisa hamwe tuba yara aba manager baciye babigwamwo ndishuba yuko amafaranga no bakiya vibinga akiyaryoherwamo hanyuma rero hano turageneye yuko Sabi aza kuba wamuririmbyi kugira ngo ibintu byose abiproving aza kuba muririmbyi afise team y'abantu batahura business y'umuziki batahura akazi k'umuziki batahura uko nyene umuziki byose bikogwa bagerageze ibaze uno munsi Ines Hagel asumbye abaririmbyi bose bo mu Burundi streams kuri Audiomack boss wibaza yuko bikorwa ngo nukubera yuko erega bijye ntibikorwa n'ibintu bya hatari ni promotion riha promo Sabi agiye kuja muri Belgique utanga rusanze hari abantu izi ndirimbo zibo batazi nyinshi fata indirimbo zigera kuri 3 zirihire promo hariya ku maradi abantu bazumve ubushobozi abufise abundi rero kugira ngo ubushobozi buboneke rero uvuze kugira ngo ubushobozi buboneke hano rero samafaranga Sabi birega bikora n'amafaranga y'aba sponsors abikora oya amafaranga y'aba sponsors yoyo ese baraza kuba bamwizera hano kugira bamwizere no Sabi turakorana bamwizere ni ya team iri strong itahura bino bintu iza kwelabora project kereka bossity mutama ikijanye na visibility yiwawe tugiye kugenza kunuku statistics z'ama platforms yacu nizi byose bakamwereka hanyuma bakagira gute bakaje ku kazi izi na face no munsi so umuntu ukora inkuru ngo igire gute ngibure comment kireka yigize umubanizi nico kibaza abarindi benshi hano bafise nabo nyene sivyo aho hamwe no subira kuvuga no havura ngira ikibazo mu muhogo murakoze zinivyo nari mfise byo kuvuga kuri ivyo bintu byose ariko amakuru yo abantu bayamenye yuko DJ Pole na Sabi bongeye gukoza nyako undi hariya caraza Simba Mzizi wa Jiwati iyo uzwi biribonekeza nta mpamvu yo guhata na wacheka kwa dharau hani ya majambo Lolilo hariya yishuye yanditse ku rubuga rwa Facebook bisa nuko ariko araza yishura ya majambo ese tuvuge yuko Lolilo nawe muri aya masegonda make dusigaranye nawe ashobora kuba yinjiye muri iyi circuit yaba bariri ntiyaciye ku ruhande yagize ati iyo uzwi biriyerekana nta mpamvu yo guhata ibintu ati ndabatwenga na kagaye nipowe somewhere sigura ko yababwiye bose nta numwe yasize inyuma yavuze bose namusa bariko baravugwa ni benshi turavuga DJ Fernando turavuga Sabi turavuga Big Fizzo reka comment izogeruke kwejo ya Lolilo let's give it a time nuko rero iyi comment ifise umwanya ukomeye cyane kandi ifise n'ubutumwa bukomeye Mesherzam reka nabwire nti namusi byari ibintu bikomeye cyane kiganiro yana cisa imwe muri ubukuntu kiba kiryoshe nibihera rero abahariya baracuzuye niwibuka ariko tubashimira abantu bacu hariya tubashimire ubona yuko abantu bariko baradukurikirana ni benshi cyane ejo muzogaruke hari ubagize ngo promo ya Audiomack batayimugirira kuri Spotify ahubwo bagenzi bacu nabo bafairingira yo kugira ngo iyi promo ya Audiomack izimbutse bayirihire sivyo abasumbye amafaranga Ines Magera asumbye amafaranga Sabi asumbye amafaranga Dramati Fernando n'abandi erega amafaranga ashaka kuba yafise ari menshi ariko bikakunanira kuyikura ibi reka tubyihoze reka twigire muri